Nshuti bagenzi ba televiziyo Renaissance ndabaramukije ndabaha n'ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu munsi wa mbere igenekerezo rya 22 Ruhuhuma umwaka wa 2021. Ingingo nkuru ziyagize nizi. Radio Bonesha igiye gusubira gusamirana mu Burundi. Ibihano yari mazemo imyaka irenga 5 byakuweho guhera uno munsi. Urongoye sense yabishikirije mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru. Umushikiranganje w'ibidukikije Deogide Rurema arashikiriza amakenga afise kubona hagiye kujaho itegeko rishasha ryo gukingira ibidukikije mu gihe hakiriho abarigwanya. Mu rukurikirane rw'ikiganiro ayo nabonye ca televiziyo Renaissance uyu munsi tubashikiriza intahe ya Gerard Sabushimike yacitse ku icumu mu gwimo gwabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972. Ido nido rya makuru ni mukanya. Ngo kubera ibiganiro byari bimaze imisi bihuza abarongoye ikigo kijejwe gucungera ibimenyesha makuru sense ni radio Bonesha FM, iyo radio iremerewe gusubira gukora, ivyo bikaba vyashikirijwe kuri uno wa mbere na Nestor Bankumukunzi arongoye ikigo sense. Hakaba hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru. Tumukurikire. Harimwo inama yabaye kugira ngo bashobore guhindura inzego zirongoye iyo radio, maze muri ico gihe hakaba harashizweho umurongozi mushasha umushinga ntahe Leo Masengo, akaba rero yasubiriye witwa Patrick Nduwimana yararongoye iyo radio mu mwaka wa 2015, uwo nawe akaba akurikiranwa n'ubutungane. Mu nyuma yaho rero turiko turaganira nabo bashasha barongoye iyo radio, bariyemeje mbere barashira n'umukono ku rwandiko amasezerano yuko bagiye gufata ingingo zo zishoboka kugira ngo iyo radio ntisubire gukora amakosha, kandi iyo ngingo ifatiye ku masezerano mpuzamakungu yubahiriza uburenganzira bw'abantu, cyane cyane mu ngingo yayo igira 20 yihaniza ikihanikiririza ikabuza ko hogira abigisha urwanko canke abotuma bahamagarira abantu kuja mu migumuko imwe twita violence. Kubw'ivyo rero ikigo turongoye kimaze kubiraba cyaciye gifata ingingo yo kureka iyo radio kugira ngo isubire gukora. Mu kurangiza rero twagomba twibutse abarongoye iyo radio Bonesha FM ko bo kwamana ntaryo bakora bisunze amategeko agenga umwuga, amategeko agenga igihugu, kugira ngo ntihagire yandi makosha yokorwa kumbure ngo atume dusubira muri za ngorane. Abarongoye iradio Bonesha barashimishwa n'ingingo yafashwe yo kubarekurira gusubira gukora. Bishikirizwa na Leo Masengo arongoye iyo radio, akaba yizera ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye azobafasha gukemura ikibazo kijanye n'uburyo. Akizeza kandi abanywanyi b'iyo radio Bonesha ko mu minsi itari mike bazotangura kubakurikirana. Leo Masengo: Ica mbere rero notangura kushimira umukuru w'igihugu wenyene yatahuye yuko amaradiyo nubwo yoba yaragize ikosi canke ririya ta gihano cuko yugagwa burundu canke asamburwa gitegekanijwe. Ica kabiri no gushimira ugugwego sense kubera ko mu ndwi zitatu umukuru w'igihugu asavye ko hoba ibiganiro ibihano bigahagarikwa. Mu ndwi zitatu urwego sense rwashitse ku kintu kiboneka cyane gose. Ikindi ni gushimira cyane gose abanyagihugu bose batwihanganiye, umva batukivugana, batakaje ibiganiro vyacu, natwe turabatakaza, ariko ubu n'akanyamuneza kenshi ko tugiye gusubira kuza turahurira muri ivyo biganiro, tubasanga iyo bari kuri terrain n'ibindi. Ni iciyumviro kindi gikomeye, ni kindi kibazo tugiye guhangana naco, kibazo c'uburyo, kibazo c'ivyuma bimaze imyaka 5
bimwe vyarasambuwe ibindi naho bitasambuwe kubera umwanya vyaranonekaye birumvikana. Ico kibazo c'uburyo urabona ko umukuru w'igihugu ari we yagiye imbere akavuga ati ayo maradiyo nasubire gukora, kandi arazi igituma yabivuze, kandi n'izo ngorane z'uburyo arazi ko tuzohura nazo. Twamusaba rero cyane cyane yuko ko hariho ikigo kijejwe gufasha gushigikira amaradiyo, yuko yodufasha cyane gose ico kigega kikashobora kudufasha gutorera inyishu zitandukanye zizoba zijanye n'uburyo. Ariko twebwe kubera ko inkumbu twari dufitiye banywanyi bacu, tugiye gukora uko dushoboye. Twibaza yuko mu bisanzwe sense yaduhaye ukwezi ko twoba twatanguye gukora, ariko twe tuzogerageza n'imbere y'uko kwezi tuzobe twasubiye guhura n'abanywanyi bacu. Ano makuru tuyabandanye inyuma ya kano kamo kumuhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Bategetsi b'igihugu ngo umwera ubwibukuru gakwira igihugu cose, kuva ku barongoye abandi kugacimbiri gushika ku nzego zo hejuru, nimwerekana akarorero keza mu gukurikiza amategeko atangwa n'abarongoye igisata c'amagara y'abantu mu kwirindikiza ca coronavirus imbere yabo murongoye. Bizoborohera kubahimiriza rimwe mu banje gutanga akarorero keza, ariko naho bikaba nkenerwa ko mubicisha mu itegeko. Koresha ububasha mufise mu ryubahirize, muzoba mukingiye igihugu cose. Ako nakamo kumuhare inamahoro abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano. Ishigwa mu ngiro ry'itegeko rishasha ryo gukingira ibidukikije risaba ko abategetsi b'igihugu bakuru babigiramo uruhara, kuko biboneka ko abatuma ico gisata kitagenda neza ari bamwe mu bafise ububasha bukomeye mu gihugu. Ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganje w'ibidukikije Deogide Rurema ku munsi wa gatatu, igihe yariko arasigura itegeko rishasha ryo gukingira ibidukikije imbere y'abashinga amateka. Yavuze ko iryo tegeko rishasha rizofasha kugira abo bose biha ububasha bwo kubaka mu bibanza bibujijwe cane cane vyo ku nkengera y'ikiyaga ca Tanganyika bagiye gushigwa ahabona. Kurikira umushikiranganje Deogide Rurema. Ibi navyo ama espace vert nukuri sumwe n'igihugu muto muto aza kuyokipa, usanga ari abantu kari bato bato. Reka tuzogira iyo liste twerekane ayo ma espace vert ingene yagiye araba ukipe naho twofata imyaka 5 cyangwa 10, hanyuma gihambaye nuko abantu bamenye ukuri mbwa abantu ntibakore binyegeje. Ico nababwiye nuko nta muntu numwe ari hejuru y'amategeko. Kera baravuga umuntu ngo oya banaka bampa uruhusha bari hejuru yawe. Nimureke tugira iyo evaluation rapport, hanyuma abantu bazoshobora gufata ingingo zibereye zifatiye ku kuri. Twejeje gushiraho un plan d'exploitation territoriale de la Tanganyika kuva mu Kajaga kugeza hari Nyanzarake. Tugenda twerekana uko ibintu bimeze, abavogereye ibibanza bisigaye ingene byo kubakwa. Ariko ico no bamenyesha nuko hajya gituma bavogera, murabizi namwe ibibanza byaho birazinze. Hariho umuntu yemera bakamuha ikibanza gatanga amahera muri leta nk'imiliyoni 80 kugira ngo akwize ipapuro byose, mugabo haheze umwaka agaca agurisha iryo tongo imiliyoni zirenga 500. Ugasanga umuntu ari karatunga ari karubaka amazu kandi kazi mubona ko bituma gahari niki. Na rero muzokumva induru, kuko hariha bahora batinya ngo ni by'abategetsi ni by'abantu bakomakomeye. Turiko turabikora, twararonse amamenasi, ngo navuze nti turi muri leta mvye leta nkozi, tubikora tururunani muri leta. So ikorwa rero ahubwo muzodushigikire nitwatangura kugishira mu ngiro. Iyo abashikiranganje bidoze n'umukuru w'igihugu akidoga, ivyo vyerekana ko igihugu kigeze habi. Ivyo bishikirijwe na Frederic Bamvuginyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Kubwiwe abona ko ibintu bizobandanya vyunyuka kubera ikimenyane co mu butegetsi. Frederic Bamvuginyumvira abishikirije nyuma yaho umushikiranganje ajeje ubidukikije avugiye ko yagiriwe ko iterabwoba kubera yariko yiga ikibazo c'inyubako zidakurikije amategeko. Yishura ku bibazo vya mugenzi wacu Frank Kadze. Ikibazo si gishasha kubera ko ndibuka
hari igihe c'umushikiranganji Gahitani ko bamye harigeze kuba ari umushikiranganji wa mbere Kanyenyi Kanator, abo barigeze kubafata ico kibazo mu minwe mbere no gusitagura amazu, ariko urabona ntibyaheze. Ni ukuvuga ibyo biterwa n'ingene leta ziba zubatse, aho usanga hari ubutegetsi mu ruhande rumwe, ubutegetsi bwitwa ko bukomeye, mugabo mu bikorwa bwo kerekana yuko mu bisanzwe ataco bumaze, atanga uvu bufise. Igihe ca Kanyenyi ko vy'ukuri yarasenyuye amazu, arerekana ubutegetsi afise, yarabikoze. Ariko uyu munsi wumvise umushikiranganji arabidukikije yariko yidoga avuga ati hariho abatera ubwoba n'ibiki, abo ni bande? Mwarumvise umukuru w'igihugu nawe ariko aridoga avuga ati jewe simfise abamfasha hasi. Umuntu akibaza ati none umukuru w'igihugu ko akazi kiwe ari ukurondera abantu akabashira mu bibanza, bisigure ko abafise sibo, yazanye abatari bo mu kugira ngo abahindure, kurya atatubajije cyangwa atabitubaye ngo ndagiye kuzana abantu, n'ubu nabahindure azana abandi. Mugo ntitwumva asubira kwidoga ngo simfise abamfasha, kuko abarundi bashobora gufasha umukuru w'igihugu hanyuma akubaka igihugu baruzuye. Mugabo arondeye babandi basoma mbike biwe kuko bagwanye mu ishamba, kubera ko basangiye amacupa ya biyeri mu ishamba, kubera ko basangiye utunaturiya mu ishamba, akaba ari bavuga ati abo ni mwebwe muguma hambavu yanje. Nabaza mugira bati twebwe natwe twararushe, reka twikenure, cyaratuvunye, uno cyatuvunye rero tureke dukora ibyo dushaka. Nawe ahoze bazokora ibyo nyene, mugabo nawe ikosa nigwiwe kuko atategereye gutandukanya ishamba n'igihugu. Muri make muvuga muti ibintu bibandanije gutyo nta kintu kizohinduka, ahubwo ibintu bizobandanya vyunyuka. Nta kizohinduka kubera ko ingene biba bicapye, ingene ubutegetsi bwabo buba bwubatse. Ni ukuvuga bavuga bati muri twebwe ko dufise ico twisangije, twahuriye ko mu kahise, reka duce tukora amategeko afata abo hasi, adafata twebwe, hanyuma twebwe tukafatwa n'amategeko, bigashika umuntu w'umutumu butungane, abo mu butungane bazatugira batumva mwebwe nta kabi mwakoze ni mwitahire. Mugabo warenganijwe ruguru kubera ko ari hasi ari munsi y'amategeko mucinyiriza, niyazimbirwa mbere ubwo butungane azamubwira bati ni wewe wavyishe vyose, ni wewe nyene akabi. Ujye usanga rero amaprison yuzuye intungane, abariko barategeka ni babandi base bibi bakomvyo, hanyuma muri cyo nta mahoro ashoboneka mu gihugu. Hazoka makarenge, hazoka mu bwicanye, kubera ko ariko bashatse kubaka ubwo butegetsi bw'iwabo. Mu gusozera ano makuru yacu, umucamanza yitwa Rubati Terence ari kumwe n'uwo bivukana yitwa Ntasano biciwe ahitwa ku Mutambara mu Rumonge n'abicanyi bari bateye bahiga guhonya abo mu bwoko bw'abatutsi mu gwimo go mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972. Bivugwa na Gerard Sabushimike yarasanzwe yagiye kubaramutsa umunsi bagandagurwa. Gerard ico gihe nawe yacitse ku icumu, yabuze n'abandi benshi bo mu muryango wiwe, harimwo n'uwarasanzwe amutunze se wabo yitwa Lieutenant Ndayizeye Cassien, yagandaguriwe hamwe na Capitaine Kinyomvi Dodora yarasanzwe agendanira umukuru w'igihugu. Abasirikare bashwaye mu mashamba kuraba ko hari abantu bariyo canke barondera abo bantu bateye, niho batugwako. Batuguye ko mbere no kuturasa, bagomye kuturasa ko ntibari bumva ingwano n'ingwano, mugabo sinzige nabwiye abo turi kumwe ni muduza amaboko babone ko atakabi turiko. Hanyuma turaduza amaboko, baratwegera baturaba, hanyuma rero baca batubwira bati tugira tubatware kuri stade mu Rumonge. Hanyuma rero muri abo basirikare je naramumenyemo umwe w'iwacu yitwa Buhiri,
niyo yambwiye ati ndayikeza Cassien wo nabako ico gihe yaraheruka kuronka grade y'uburiyetena ati bamwishe bamwicanye n'umugarde koro ya micombo yitwa Dodore Kinyonzi urumva ubona bako bamwishe urumva ubona agiye kuraba Rubati Terence na mwene wabo ntasa n'umushoferi babiciye hano kumutambara ndayikeza Cassien birabaje cyane yagira mu minsi ikurikira iyo minsi mikuru nyene yagomba kuba kugwiwe yego yagiye gutyo wibuka neza ico gihe muri ico kiza cyo 72 wowe wabuze abantu bangahe mu muryango wawe sinobaharura ngo ndabashobora ni benshi mugabo aho narabuze abantu batari baka mu Rumonge urumva hariho n'umuntu yararongoye umusenge wanje yitwa Bukuru Jean yari mu gendarme yararongoye umutandi wanje yitwa Sabina ari mu Rumonge n'ubu aracariho hariho uyundi muhungu yitwa Tarsise Bitwi baramwishe inkuru y'umwana isubira inyuma wa mugenzi wanje ndatuke Aloise yashise mu gitaza baramwica Rubati Terence we babuze muri uwo muryango wabuze abagabo batatu muri ico gihe hariho n'umushoferi wo kuri wijya modokari yo kwi laboratoire gusiniko bayi nawe yari umushoferi baramwishe yitwa Baramburi amakuru washoboye kuronka babishe gute bapfuye gute hariho n'unitwe Martin Ndongomburanyi we yari mu technicien nari ndamuzi Bujumbura yaraherutse kuva mu Budage babiciye numvise ko babiciye mu Minago hanyuma barabatemye imodoka barayiturira nibyo numvise mugona ndabazi nabo hari n'abantu benshi bari iwacu bapfuye nka mustanderi w'ahantu yitwa Burambi yitwa Kimaka Antoine aramwishe urumva sabantu bake bishwe hari n'abandi nari nzi mu Rumonge bitwa baranyitondeye Pio nari ndamuzi we yaraheze tuvugana nanje yambwiye ati mbewe wumvise ibyabaye ntavyo numvise kuko twarabunanye gatoya arambwira ati nibara areka ngiye ntahenze kugwa mu banje haramwishe donka n'abantu benshi bishwe bamwe nari nzi bari inshuti abandi nabo arabagenzi abandi nabo ndabazi Ikiganiro cose mushobora kugikurikirana ku mihora yose ica kw'ibiganiro vya televiziyo Renaissance. Ni kuri iyo nkuru duciye dusozera amakuru yacu yo kuri uno munsi ndabakengurukiye mwebwe mwese mwayakurikiranye ndakengurukiye kandi na bagenzi banje bamfashije kuyatororokanya naho ubutaha.